Petro Osasuna kuri Estadio Santiago Bernabeu igitsindo kimwe kubusa igitsindo cyatsinzwe na Kylian Mbappé n'ubundi kuri penalty yarakorewe kwikosa ndi wenyene yarikorewe umugabo yitwa Kylian Mbappé koza yakorewe n'uwitwa Johan Cruz igitsindo kimwe ku mota 50 kuri penalty nziza cyane ya Kylian Mbappé yimura umunyezamu wa Osasuna Sergio Herrera. Madrid batangurana intsinzi y'amanota agera kuri 3 ariko itabuzemo makenga kimwe ku busa minota 90 kuri Santiago Bernabeu ukina na kipe yitwa Osasuna baje no kuronka ikarata banashaka minota ya nyuma karata itukura yahawe witwa Abel Bretonas ku mota 94 kuri comportement mbi yagize yakore ikoza gasore kaswizi ya Gonzalo Garcia Torres aja ugakora ikoza atamupira gafise igitsindo kimwe kubusa kwa Xabi Alonso mu gicapo gishasha ta equipe yiwe ku munsi weje batangura saison shasha twovita gutangurana makenga nubwo rabonye haravuga ngo equipe yatanguye ikina umupira mwiza ikintu cyo gukina umupira mwiza sindi pour nacho kuko gukina umupira mwiza no sorezim tout simplement mu kijanye na position ariko n'uburyo ugomba kumeta en difficulté votre adversaire cyangwa se wo muri ko murakina rero ngirageje kura muri rusange ni equipe ya Madrid wabona ko sinzi ko bagoye n'uburyo novuga ngo bari biteze kuko nagenda bona iby'amakuru bigiye bitandukanye ndetse n'abandi bagiye batandukanye nk'abanyamakuru bakomakomeye bavuga ati Madrid yari yiteze equipe ya Osasuna idakina block bachan cyangwa se idakinira inyuma cyane kumbura ishobora kugurura ukinigakina nko bayimenyereye nubwo irusha position bwo irusha position nayo igaragaza uko gushaka gukina nkuko bihora ariko baza kwa kumbure batangazwa n'uburyo equipe ya Osasuna yaje yisanga ari equipe gusa probablement yaje kuzibira yaje kujera match kumbure nire babona ko kuri bo yari kuba nziza kandi umuhagarike umenyereza agomba kuza yiga ingufu z'umu adversaire kugira ngo amenye uburyo ari buronke resultat iri positive kuri we rero kumbure umenyereza Osasuna yarize Madrid arabugikira mu kombe c'isi arabugira kinye muri match amical ni equipe novuga ngira mutsinda ni buri gitsindo kimwe atabari resultat positive kuri bo kuko dushare dufate no munsi inkino zose bagiye mu kombe c'isi sivyo match yitwa ko yabagoye ni match bagize mbi partout na equipe ya Iran kuko izindi match ugiye kuraba batsinda 3-1 2-1 meme nizi zo muri pre-season 4-1 4 kubusa birumvikana ko match nyinshi barorohe mu ijanye no kugira gute no kuba botsinda rero no munsi ugiye kuraba match yari match iri ferme cyane kumbure ntazi uburyo Madrid equipe yabiteguye kubijanye n'uburyo bagomba kwiga shaka adversaire nimba wo wateguye equipe yawe uzi ko adversaire akina novuga ngo rimwe na rimwe yugurura urukino ugaca usanga yagugaye niki gituma wowe sigura abantu ko wateguye urukino gusuzi ko adversaire aza gukina ese urabura kwiga kuri probabilité zuko ni wasanga yaje mu ishusho itandukanye niyo mwitezemo ni wiga uburyo ugomba gutegura agatego nawe aba yagushizeho rero ni Madrid de mapar kurane gwanje bakinye nabi kuko ni attaque y'abatakazi kagaragara kiraho umunyegori kurane gwa equipe ya Osasuna Pamperuna wanashimwe no muzugiye kurabana ba defenseur ba equipe ya Osasuna Pamperuna nta kazi uvuga ngo bahuye na Vini uvuga ngo bahuye na Mbappé uvuga ngo bahuye na Brahim Diaz haba no hagati mu kibuga nabonye agasore Aimar Rose gakambaye nimero 10 mu mugongo ubona ko hagezwe gakina na gasore kitwa Katoro Lucas Toro kambaye nimero 6 mu mugongo gakina gasobeze ukabona ko réellement sinzi kari mayonnaise ibuze muri equipe ya Madrid mugabo nabo bakinye urukino rutari motive nka equipe twabonye niburi muri Mondial de Club avec rythme yagira duga basi hageze igihe ukabona ngo equipe iri kire exercer iyo puissance yayo equipe iri kire imposa ku adversaire kumva ngo nawe na Real Madrid ishobora gukora akazi no musi nagenda abona abantu bagaruka kuri performance ya Carreras yakinye match nziza mbona abantu bagaruka kuri performance ya Dean Hudson yagarutse novuga ngo kuba umwe mu bakinyi nyuma ya performance zahora zigira Toni Kroos ashobora gutera imipira miremire 16 muri 17 yatanze ikageri yija ukumva ngo yaje match batambura dribble n'ibindi bigiye bitandukanye mbwa ugacuraba eske ku munsi w'ejo tarduvye Ante Budimir rasa n'umukinyi hagati muri equipe ya Osasuna Pamperuna nta kazi bari kwata match igice ca mbere caheze equipe ya Osasuna Pamperuna batiye umupira umwe nawe nyine ucanze Thibaut Courtois igice ca mbere yataza ko ari mu igori probablement Osasuna nta gitsindo yari ko yaronse ko ntiyateye mu igori none wakina equipe imeze uko Real Madrid equipe bigaragara ngo yaraje kurondera inota rimwe nawe agomba gukora ijoka byose kugira ngo wempose yo puissance yawe mu kurondera ama espace mu kurondera
exercer puissance ufise biciye mu bastari bawe cyangwa muri qualité individuelle z'umukinyi wari wese wawe. ariko gutsinda kimwe Galande yaraho bihuriye n'ubwo kugurukina equipe yitwa Real Madrid yakinye kuko batsinze neza igitsindo kimwe kuri penalty mugabo bateye ishuti zigera tiri cadre zitanu mu izamu kwa Sergio Herrera possession 71% kuri equipe nka Osasuna yose hamwe amatiri 18 batumbereza mu izamu nandi agiye atandukanye aciye ku ruhande gutsinda igitsindo kimwe ku busa hari compatibilité vitamiye n'umukino twovuga ngo mwiza uvugwa ko Real Madrid yakinye mu kibuga nubwo batsize igitsindo kimwe. Umugabo witwa Xabi Alonso uno munsi nawe yoja mu itangazamakuru akaba nka Dietitians Freak wa Barcelona. Freak we yaranafise n'uruvugiro par rapport ya Alonso. Freak yatsinze itsindo bigera kuri 3 peu importe la situation rukino gwari rurimo ubwo mu itangazamakuru avuga ngo sinishimiye umusaruro abasore banje bampaye tugumye dukina kuno narariga ntayo twotwara. Real Madrid mu ishusho nshasha y'umugabo witwa Xabi Alonso bakinye match nziza mu bijanye no gutembereza umupira mu bijanye no kubana ngo possession de la balle mugabo no muzi mu mupira w'amaguru possession de la balle siguye iki kuko jewe nzokwama ntanga karorero ndazi Barcelona iyaba possession yatwara yatuma equipe itsinda ndazi Barcelona no muzi kubitabuze nka Champions League n'imiburi nka 20 mugabo uzotembereza uwo mupira adversaire gucorotse rimwe aca gutsinda hamwe byo gutembereza umupira n'abantu ntibazokwigira bavuga ngo equipe yatembereje neza oya tembereza neza hamutsinde canke reka gutembereza mugabo bona 3 nico nyamukuru je rero muzi umugabo witwa Xabi Alonso uravye ukuntu yarinye equipe yiwe ndahereza amanota mabo umugabo witwa Trent Alexander-Arnold mabi cyane umwe mu bagabo novuga ngo bagize urukino rubi yaravuye aso wena Brahim Diaz musaza skwiza ya Daniel Carvajal wena Brahim Diaz nibo bakinyi nkongera ko umugabo witwa Vinicius Junior nibo bakinyi muri equipe Real Madrid banyiyeretse nkavuga ngo mbega hamwe uyu Trent ari we boba baronse canke no Vini hamwe ari we bogumana iyo Real Madrid kazoza kayo ko bagahagaze gute na vivacity ari mu wakinyi na vivacity ari hari mugabo giye kurabona ngo ata vivacity ari hari ugwego rw'umugabo witwa Chouameni yanaje no kuba gwa pressure inyuma y'urukino mumenyereza akavuga ngo iyi ni sura y'umukinyi mu bakinyi banifuza ko baba muri equipe yiwanje urundi gwego je ntashimye ku bice byinshi kwijama no gwego mugabo witwa Federico Valverde nawe ubona yaragarutse avuye mu mvuna ataratora ritme mugabo si Fede wanyawe twari twifuza kubona mu rukino credit kuri Arda credit ku bakinyi bashasha uyu musore wo muri Access ndamwita mushasha jeyo Dean Hudson mushasha kuko aramaze kugiranira cohesion n'abakinyi ba Real Madrid barabanye mu gikombe c'isi c'imigwi aramaze kuba novuga ngo Matir yarakinye Ligue des Nations imbere za Portugal n'abafaransa ndetse n'ahandi mugabo no munsi kuri Alvaro Carreras ni kudo chapeau uno munsi kuri Arda Güler ni kudo chapeau mugabo nkaca niyumvira eske bino bintu bakinye ubwo mumenyereza yo kwicara gashira gati mu ryinyo nubwo atahukanya 3 ubwo yo kwa majyoherwa no kwazo yatahukana batembereje umupira mugabo akayatahukana muri buno buryo ariyo gutembereza umupira akabaho n'ikintu novuga ngo twokwita gutembereza umupira ariko ugerageza kurema uburyo bumeta andanje mu adversaire utembereza umupira ufise target ufise objectif Madrid rero gutembereza umupira ukabona ngo eske ibintu birimo objectif ukabona ko umenyereza hari ibintu ashaka kwempoza n'ibiki ariko ukabona ngo eske abakinyi biwe rero bariko baritwara gute kugira ngo kuko je naravye n'imipira mu gice ca mbere wa imipira yitwa kari ibiri ya mbere Madrid yateye igerageza gutanta mu igori rya equipe ya Osasuna Pampelune umupira umwatewe na Carreras uca hanze undi mupira utegwa na Dean Hudson ugiye kubaza ati Mbappe yateye mu igori ryari action yitwa gikomeye erego ugiye kuraba yakatera mu igori kangahe cyane Brahim Diaz imipira ishobora kuba yatewe igana igoro ukabona ngo Madrid bari kuri target ni Eder Militao ni Dean Hudson aba defenseur gusa nta mu mediateur yagerageje uburyo Arda Güler muri deuxième partie nta wundi muntu yagerageje uburyo bufadika yaba Mbappe yaba Vini yaba Chouameni nako yaba aka gasore katangwe ku ruhande ku wundwi Brahim Diaz ushiremo bano basore muri mediane bagaragaje isura itabereye kwitwa equipe ishaka ibikombe nico gituma je mpagarara nkavuga ngo Xabi Alonso n'imiburi agomba guhindura totalement vyose kugira ngo equipe ya Real Madrid isubirane novuga ngo isura abantu bifuza kuko je gutembereza umupira ndiko ndakigarukako
uzowutembereza adversaire niyaza vise target isombi officer uri kutembereza umupira. Iyi ni insinzi iravuga ngo ni gitsindo kimwe canke bibiri biroroshe kuko warabonye Atletico de Madrid buryo Espanyol yayigomboyemo. Si wategereza guhera. Ibi nibyo bintu Madrid yabayemo mwaka weze nk'abaye erere yo muhagarikiza. Ucutakaza match atari uko umuhagarikizi yakujyamye ahubwo ari uko deja Donatille wabanje werekana match itari capable yo kuguha resultat ituma urusha adversaire wawe kujya no muhagarikizi yo. Rabakakano hazara kunda kuvuga. Izo equipe zo muri Espagne ntuzo kwitwaza ngo umuhagarikizi yanjyamiye. Imbere ko kujyamira aho barofisi icyo wakoze. Ariko Landry ubwo saha bihera uyu mugabo witwa Xabi Alonso saha bihera mu guhindura ishusho ya equipe. Mu mwaka weze twari ko turavuga ngo equipe d'abord ibintu nubwo boba batsinda mugabo nta shusho ibintu bakina nta shusho nta gicapo bafise. Nose mu guhindura igicapo ca equipe uyu mugabo witwa Xabi Alonso ntabanza guhera mu kuvuga ngo singomba gutunga equipe nzohora mu bintu byo kubikora anytime uno musi ndi muri ibi ngomba kugira 11 beza ariko kandi abo 11 beza ngomba kuba nogira ngomba no guhindura equipe ifise ishusho ikiri umupira guhindura jeu cyangwa guhindura uburyo equipe Real Madrid imeze nibigomba guhera kuri bino mugabo witwa Xabi Alonso ariko arakora gutembereza umupira equipe yanje ikira umupira gutembereza umupira of course dufate gutembereza umupira kwa Madrid. Match ya mbere ya championnat twabonye equipe itembereza umupira. Reka dufate gutembereza umupira muri championnat gusa ko muri Mondial de Club twabonye ko equipe ishobora ko gutembereza umupira. Iyi match bakinye itandukanye na match barimo muri Mondial de Club. Match bakinye muri Mondial de Club zari match ubona ngo iyo vivacité irimwo match yabaye match rate kuri bo. Ni match bazana na Paris Saint-Germain buriya niriya match banganje na equipe ya Hilal. Mugafashe match bakinye imbere ya Pajo, ugafata match bakinye imbere ya Strasbourg, ugafata match bakinye imbere ya Borussia Dortmund. Zari match ubona ngo umpira warutembereza ariko harimo ritme yo kuja kurondera kumena sara adversaire barondera ibitsindo. Mwe ku munsi wejo bakina ukamenga bari muri Arant. Niko kanu je nagiye ndiko ndavuga. Niki gituma no musukira match nk'iyi. Uno munsi umuhagarikizi ntakora kairere ngabice bigukora kuco buri nsinzi uvuga ko uhagarikizi bwabaye bubi. Bwa mbere Donatille equipe nkuru paraporo ya Osasuna Pampeluna we nka Real Madrid. Kandi gukira umupira kuri Xabi Alonso si bibi. Mugabo Madrid dufashe mu karanga mutima kabo ADN y'umugore equipe Real Madrid. Kandi je ndumva ari yabwiriza gutangura d'abord. DNA equipe Real Madrid. Kwa Breminga Carlos Sotiki ivya kina bitagira ishusho of course agomba guhindura d'abord ishusho ya equipe. Muri context yayo. Nimba na musi abamenyereza dufate nka Luis Enrique. Dufate na Dieter Swick baheruka kwinja kwa Barcelona bakarisisa guhera muri saison yabo ya mbere sivyo. Abamenyereza nimba barinje tukaba tuzi kakaranga mutima ka Barcelona no gutembereza umupira. Mugabo bakinja bavuga ngo muguje no gutembereza umupira buryo twahora tubikora. Tugomba kongeramo ritme tukavansa duvize umupira apana guma dutembereza umupira umenga ntituzi objective. Nano musi na atandukanye uri hagati ya intensité doje hagati ya Barcelona ya Pep Guardiola ni ya Enrique. Hagati ya Barcelona ya Pep Guardiola ni ya Dieter Swick. Bivanye bien sûr na umupira w'amaguru no musugeze. Rero sinanse ko Real Madrid agomba gutembereza umupira nkuko Xabi Alonso yabidusezerani. Mugabo gute ufisa abakinyi bashobora kwempoza vitesse yitwa Vinicius yitwa Mbappé yitwa Brahim Diaz banyaruka. Mugabo no munsi wombwira birutse ibirometero bingaye mu kibuga bagerageje kuba bafata mu adversaire a suffering. Uno munsi Valentin Rosier niyahuye na Vini. Uno munsi kari agahunguka Abel Bretones kaje kujya carton rouge mu minota ya nyuma y'urukino. Kirebanga ahubwo icenje cyo kuraba of course abakinyi biwe baba star bagomba kumufasha muri no execution ya bino umugabo witwa Xabi Alonso yifuza kuba equipe ubwo ariko aramufasha nkuko tubona no munsi quand même icisho ryo hagati mu kibuga kwa Real Madrid riri korera hindukira equipe ya Real Madrid nimba umugabo witwa Xabi Alonso agomba kubaka navuga ngo bishasha muri equipe ya Real Madrid gerageza ndavyubaka nkoresheje bande mbega abo ngomba kuvyubakisha bari capable kubimpa siwi tubikore sino plan B aho nyene igomba kubizwe kuko uno muzi ugiye kuraba aratembereje umupira mugomba bijanye no gutembereza umupira Vini ntazogufasha Mbappé ntazogufasha ariko abo bagabo rero bari muri equipe equipe itora na Vini mwiza ngo yumve ko bahoye na Vini mwiza Adribra yirukanga ashikana imipira muri box anatanga izo pass Mbappé kubera kinya nk'umava centre akana provoka nikoze jyana avuyemo penalty akanayitsinda uno munsi nta majambo yo kumuvuga ko yoboneka mugabo winjiye in deep ni nawe mukinyira uvuga ngo muri reka Jason kumugiraho ndi match uraza umupira amakinyi amanota meza guys ibintu byo muri La Liga twese turabona ngo
harimo ibintu byo kuryama ku mustare gusumba ikindi kintu cyacu cyose. Amanota 8 n'ibice bitandatu. Uno munsi uri muri equipe ya ndaguhakarura nko muri equipe ya Tottenham Hotspur mu Bwongereza muri ino ndwi turangije journée yabo ya mbere. Mohamed Kudus n'umugabo bitwa Richardson bakinye match nziza kandi Richardson yatsinze ibitsindo bibiri mugabo mukinyi mwiza yaranze urukino yabaye Mohamed Kudus. Bisiguye ngo uno munsi Mbappe iyo hataba kwitwa Mbappe Dean Hudson yagomba kwitwa umukinyi yaranze urukino. Iyo hataba Mbappe Arda Güler yagomba kuza mu bakinyi bahatanira igihembo cyo kuba umukinyi yaranze urukino. Mugabo Mbappe yaprovotse iryo kosa anatsinda igitsindo. Ariko in deep yakinyi Kylian Mbappe uza gusanga ari ntavyo. Vini yakinyi kuza gusanga ari Vini we ni ntavyo kuza gusanga Vini nta kintu na kimwe yafashije Real Madrid mu ijoro ry'umugoroba wakeye. Turazana ndavuga ngo wanashaka we ku ruhande rwiwe. Ndiko ndavuga bikiriko kiratuma ibiharuro bya Vini no munsi biba bicane gusumba. Ndiko ndavuga umugabo witwa Xabi Alonso kubaka burya akamaro k'umugabo yitwa Jude Bellingham muri equipe ya Real Madrid kaboneka buri gihe atari mu kibuga. Kuko Jude Bellingham n'umwe mu bakinyi bari fora muri récupération bari fora muri construction doje batsinda. Iyo Real Madrid yumaze kuyibura ukaba udafise na version ya Fede nziza kuko Fede yaraje avuye mu mvune Fede ntawe umurenganya. Chouameni turabizi ngo equipe niba nziza Chouameni ntacu uzomuburana mugabo niyaje mu byo gusafaringa Chouameni azoba mubi kandi abantu bazomubraminga mugabo rero wa Alonso ugomba kubaka ivyo gukina. Eske abo bakinyi bari for muri ivyo bintu urabafise kuko byari kuryoha yaba ufise Jude ugacugira na Arda Güler ashobora kudistribute imipira ashaka umwanya wose. Kurande gwanje Madrid bakinye match basinze n'ivyo ariko bakinye match mbi bacitse y'amakenga kuvyo abakunzi ba Madrid baba bifuza cyane kuvyo umuntu akunda umupira w'amaguru abifuza muri equipe twari bikombe. Nshobora kumbwira ko bakinye ibintu bibi. Nshobora kumbwira ko ateye imipira 18 itanikagana igoro ukambwira ngo umunyegori yakoze save zine. Bakubaze rero umunyegori wa Osasuna izo save zine zigaragara umuntu yaravye match nizi. Ariko tumaze kubona ko bibaho umunyegori arashobora kwigaragaza sato abanyegori migwe mitoya arashobora kwangira equipe nkuru kugo nico naje kumutsindo umunsi yabaye decisive cyangwa kugaruka ko kwiyo mipira 18 mwateye itanu yabaye cadre. Real Madrid yabujijwe gutsinda n'umunyegori wakadi imipira igera kuri itanu ine yose yakoze save. Izo save eske zari zazindi uvuga ngo Madrid hano yari ironse igitsinda. Ariko of course kuko umunyezamu yikwirese imipira netomere mwizamu no mupira tombere mwizamu umunyegori akabona yumwe jewe tuvuze save kugira ngo ndayite save je ngomba kubona ngo uyu mupira yari aksi ikomeye aba defenseur bananiwe kudefenda amatwisanga fasa n'umunyegori cyangwa yari shoot ikomeye ubona ko umunyegori akoze exploit kugira ngo akure uwo mpira. Iyo mipira woyi gutuma kuri match yeje imbere ya Real Madrid ntayigeze ibaho. Uno munsi mu biharuro tuguma tugomba Madrid yateye imipira 18 ibaze gutera imipira 18 Jendo Venga yose igaca imipira ndwi igaca hanze itanu yabaye cadre umunyegora agakora save zine nono iyindi mipira yose isigaye igera kuri 6 igakorwa n'abadefenseur b'inyuma ku ruhande rwa equipe ya Osasuna Paperuna. Rero jezi na ariko Jendo Venga Madrid yatsinze ariko bakinye match irimo amakenga. Ibi jandi ko nabivuga usubira ukine match nk'iyi haba Kairere umuhagarikizi yihende akwime penalty yabaraje nabonye bakize match usohoka mu kibuga ugenda uvuga ko umuhagarikizi yabaye mubi. Hari abantu batari kwaruza kuri penalty mugabo je nemeranya ko John Cruz yakoze ikosa penalty boneka sivyo ariko iyi penalty datangwa dufata Kairere umuhagarikizi akayimira none Madrid ni gicari gutuma asohoka mu match batira amato umuhagarikizi yabi. Niba mu mupira w'amaguru match ya Madrid barahe bakoze bakinye penalty yakozwe no mugabo Joan Cruz yakoreye umugabo yitwa Kylian Mbappe hamwe umuhagarikizi utayisifuye ugacuronka eskize uza kutanga imbere y'abantu nibaza yuko nawe utobukwije mu mutwe kuko yamukoze ko neza amukubise crochet umusora kubita tackle baro yavuyemwo ahitana amaguru ya Kylian Mbappe kandi wanabonye umusore yavyutse yiramanta aravuga ati arabitira ibintu vugije ntibikunda mugabo jewe apare ijya penalty ni gute wowe Real Madrid wazanye abakinyi bawe beza bose ubifuza kuzokoresha mu mwaka wose w'inkino ugiye gutangura wemera ukaronka amakazo 18 match yose ugakadrata erega iyi ni faiblesse none kumbwira ngo kadrage y'imipira itanu mu mipira 18 wagerageje
ubwo urasigurira abantu ngo watsinze izo save ziri umunyegori yakoze bazigutume zirihe ziragaragara ko mu biharuro ziriyo Mike kuno mu mupira zitanu wabonye imipira iteye ubwoba yakoze. reka twumve isaha ya Safibama tugaruke kuko je ndumva tutari turaruriza kuri ico kintu mumbwira ngo bakinye match mbi bakinye nta ndiko ndabona kumburige score ntoya ariko idahuriranye n'ubwoko peut-être bw'umukino kipe twara Madrid baraye bakinye ku mugoroba. Reka twumve isaha ya Safibu amatugaruke tunarangiza kuri no ngingo.